ega harimwo n'abahungu ndatwenga ko harimwo n'abahungu babiri biyandikishije twasanze muri application form urumva vuga n'abapede n'abaki ni babandi uzotuvuga ati amakritere atakozeko voilà baca basigara ari 24 ego reka ndabaramutse bakunzi ba GTV ni GITEGA-Ent TV nkuko mubibona ngaha kuri ekra za GTV ni Elvis nibitanga DJ Wizi sindi jenyene ndi kumwe n'umutumire ni Nick Jo ariko musanze mumumenyere ngaha igitega ndashaka rero tuvugane ibijanye na Miss Ngoma canke vyinshi turaza kubimenya n'umutumire wacu Nick Jo akaba ari umurongozi wa GWS akaba ari ishirahamwe ritunganya ibiteramo politique canke evenement politique nuko no kivuga turamwakira kuri ekra za GITEGA-Ent TV tukuramutsa ndabaramukije cyane Elvis amakuru yanyu ni meza cyane ndashima ndadudeka gute mwishirahamwe ryanyu GWS muri uno mwanya turacashima akayaga dukoreramo k'igitega kuko nje cyambere gukunda intara yacu turaberewe dukorera turakunda abanyagitega kuko urumva baguma badushigikira dutewe iteka ni kubgabo niko navuga nti ubona mwenyura ni kubwe intara nziza ndimwe nuko uno munsi twakire kuri ekra za GITEGA-Ent TV kugira ngo tuyage kuri bijanye na evenement ya Miss Ngoma ariko kandi twarumvise ko mwatewe iteka ryo gushigiki canke guhagarikira iyi Miss Ngoma mwavyakire gute mukironka ako gateka yemwe ni kumwe nyene umwana aronse amanota meza mwishuri azingene wari acugira wacu simba ariko ari kungene bidasa gato ndibuka ko musi ndabibona ku rubuga rw'intara ya Gitega navyuwe na pere ya mbere byari mu ijoro hanyuma ndaraba ngiye kuraba ku mastati mbona ni byinshi ndibona agafoto ndanezerewe cyane natewe intege hariho benshi bampamagaye bantukiye ubutumwa twagiye tubibona babisangije ku buhinga ngurukana bumenyi byane iteka rinini ya cyane babona ko igikorwa gihambaye byatuma nyine bituma abantu cyane cyane abanyagitega bagira icyo bivuze ko na cyane cyane ko tumaze gusangira ibiteramo byinshi cyangwa ibikorwa byinshi rero natewe iteka cyane n'intara nararyohewe naranezerewe ku mutima okay nuko twarabonye ni Miss Ngoma ariko muri titre twarabonye ni Miss Queen Ngoma gisigura iki Miss Queen Ngoma bwa mbere na mbere urumvamwo Miss n'umwigeme hanyuma Ngoma ni kubijanye n'intara yacu ni kuvuga tiko turaraba ikintu nyabagendwa hano Gitega ni mu gishora ni Ngoma kandi nico kivugwa cyane kiranga Gitega rero avec Miss Ngoma kirumvikana mugabo rero dushiramo Queen kuko Queen n'umwamikazi mugabo ntiduce tugira ngo n'umwamikazi twoba duhumiwe harabo twoba dusotoye mugabo hano Gitega kuko umwigeme muserukizi kirumvikana maze kuba muserukizi nuko aba yacaguwe mu bandi bose rero bahisemo gushiramwo Queen kugira ngo yidifferencie mu bandi hanyuma kuko urumva tumaze gushiramo Ngoma Miss Ngoma avec Queen userukira intara bica bigira un peu de sens hanyuma kandi cyo benshi batazi ko turabonye ko ico kibazo cyatembereye cyane murabona ko ishirahamwe ryatanguye gutegura iki gikorwa atari ryo riko ritegura rero hari ibintu byinshi yo mu by'akazi byoshobora gutuma abantu baterana ingo mu bundi buryo twaravye turasanga iryo shirahamwe niyo ryakoresheje iryo Ngoma rero kugira ngo ntihabe kuvayangana duhitamo gushiramo kandi kugira ngo izina ntibise mugabo intara yoyo n'urunani rw'abakenyezi ruhitamo ko iyo Ngoma kuko nica bose nica intara yego kugira ngo ntiduseshe
twahisemwo Miss Queen Ngoma kandi ikagira sens. nuko kugira ngo ntibise n'ivyaheze bahisemo gushiramwo Queen, ariko kandi tubwire mu tunganywa ya Miss Queen Ngoma mufatikanije n'abandi ririmwo bande n'abandi. Miss Queen Ngoma ubwa mbere na mbere rihagarikiwe n'intara ya Gitega. Ico abantu badatahura ko twebwe turi entreprise executive, ni kuvuga urunani rw'abakenyezi ariko Forum National des Femmes Gitega ni rwo ruhagarikiye ibikorwa. Hanyuma rero nanje nk'umuhagarikizi mukuru atunganya cangira equipe ya entreprise basanzwe bakora mu biteramo dusanzwe dukora canke mu bikorwa dusanzwe dukora uruganda, ariko kubera ikintu nk'ico gisaba abantu benshi, gisaba n'abafashanya benshi, harimwo turafise nk'ishirahamwe ry'abanyamideli, tunganya ry'abanyamideli gitwa MA twagwa n'umwigeme yitwa Rita, asanzwe abimenyereye cane, yasohotse hanze kenshi. Turi kumwe kandi n'abandi nk'iratiro magazine na Mico Fashion yambika yafise iduka, kandi rero abo rero nibo dushobora gufashanya mu bikorwa gushika duheze, hanyuma n'abandi rero baza kunganira gato gato. Nuko niko biba bimeze. Ibintu nk'ibi iye bitegerezwa kuba bifise ubufasha bwinshi, ariko kandi turabona ikiringo cyo kwandika mwatanze ikiringo kiri kigufiya cyane, ko mwatanze ikiringo c'indwi imwe, turabona n'amakriteri amwe yasabwa, uno musi kaba yandikwa ryarangiye. Mbega mwisunze iki kugira ngo mutange uruno rugero? Ubwo mwararonse abo mwategerezwa kuronka? Ni kuvuga twebwe tiko turatunganya ibikorwa dufise indinganizo gushika mu kwezi 12 dufise indinganizo yabyo. Urumva ni kuvuga rero igikorwa jambe gishigikiwe na ministeri, uburyo bunini buzova muri ministère ya santé. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ni washigikiye cyane igikorwa. Rero mu gutanga twebwe utanga na programme ntabanduka. Rero muri ico gihe rero tudakurikije ro programme watanze uburyo yaratwizeye ko dutegereza gukora ibitunganye neza, usanga dutiriganye. Nizo mpamvu rero twashizemwo inguvu nyinshi muri ico kiringo gito twari dufise mu twihanganira abigeme bari kwiyandikisha, nyimba harimwo abarindiranye gishika kuri ico kiringo, ngira ngo umwaka uza tuzoraba vyongere bise neza dutange ikiringo kinini, ariko no mwaka byaratugoye. Twararonse abigeme bashika kuri 26 biyandikishije muri iyo misi 8. Rero kandi byaranatugoye, twibaza ko bari kubana benshi kuko benshi ntibizigiye ibizoba muno mwaka, ariko turabijeje ko bizoba bisa neza, bimeze neza, bitunganije neza. Nico gituma rero turavye indinganizo dufise n'igihe bazova ngaha bavuye mu inscription kwa gatandatu tariki 3 tuzokwerekana 12. Ejo barageze interview ku ma telefone, tuzoba selection rero mugabo baci imbere ya jury bavuge batange ama projet yabo n'imbere y'abatware, hanyuma bace abo 12 abari bo bace baraba n'ibisabwa nko bikwiye. Hanyuma mu kiringo c'imisi 4 bace baja muri boot camp. Hanyuma boot camp abariho baze biga bakarishiza ubwenge mu cyane nico dushimikako ku migambi y'abazo bafise. Hanyuma itariki imwe muce tumwitorera, kuko nitwe tumutora, sinajiri mutora, muce mwitorera agaragazwe ku mugaragaro. Ariko ngaha hagati yaho hiyandikishije abantu 26 mwakuyemwo 12, no kuvuga abo bandi bari he? Abo bandi basigaye iyo bari ntitwane bashikiro ntibagize amahirwe. Ega harimwe ndatwenga ko harimwe n'abahungu 2 biyandikishije, twasanze muri application form. Urumva niba n'aba PD n'abaki niba bandi
ni babandi uzotuvuga ati amakriteri atakozeko voilà baca basigara 24 ego nivyo ivyo twabivuze muri conference de presse ariko harimwo abo amakriteri atakora kugasanga harimwo bane batari mu ntara yabo badasuka intara yabo abandi bahungu n'abandi rero birumvikana cyane. Mbega inyuma yaho ko muvuze ko muzoberekana ku wa gatandatu biremerewe yuko abantu bazoza kubaraba canke bitunganijwe gute? Ku wa gatandatu ni only invited person hamwe n'abamenyesha makuru, ni kuvuga abandi bemerewe kuzoba kuri finale. Ego nuko ngira ngo muriko murumva ingene ihiganwa rya Miss Queen Ngoma rigiye gutunganywa. Mbega ni cizere kihe mufise ko rizoba ritandukanye n'iryaheruka? Icizere dufise nuko twebwe tutigera twifuza ko ibintu bicafura kandi bihera nabi, nico cambere. N'imintare maze ko twizera uyu munsi suko yari twizera rimwe, turamaze gukorana vyinshi, rero twizera ko n'ivyo no mwaka twifuza ko tugira correction. Turaza abarundi mwarababaye, mwarakozwe ko turanabibona muguma muduta kwiceye, ariko nta kundi tubifata uko. Ariko twizera ko mu mwaka uza isura rya Miss Queen Ngoma izoba ari rishasha kandi tubishiramo ishaka ryinshi, kuko icifuzo twifuza suko cambe na mbere haboneka umwigeme azoza yakira. Nico benshi bakunda bama barindiri ico yakira n'ukwasa. Par contre twibagira ko afise imirimo azorangura, tugaye twifuza ko bakarihiza ubwenge cane cane, hanyuma ititre afise arikoresha neza umwaka wose, ku buryo intara igira iteka nawe nakitera iteka. Kugira mwabibonye ndashima cyane umwigeme yatowe Ana, murabona ko n'ahatakisho yaronse mugageze yaco yishikanako. Rero abantu bamenye gukoresha izina, bamenye le poids ico baba bafise kugira ngo biyugurure imiryango, kandi ugasanga ni ibyo ni no munsi nari gukwemerera imiri ya modoka ugasanga nta gitoro zoronka ushiramwo n'ubugesera Elvis n'ubugesera. Rero twifuza cyane cyane tubanze tureconsuize le nom Miss Queen Ngoma igira iteka. Ego kandi turavyizigiye. Nibaza ko vyinshi tuzogenda turabishikirizwa uko intunganye izogenda iraba, kuko bientôt baragira press conference, bientôt kandi barerekana abo ba Miss bazobatowe, kumbo tuza turaronkeraho vyinshi cyane. Akajambo wobwira abatashikiriwe no kuyandikisha n'abari kuyandikisha mugabo akabona ikiringo kibaye gito, kumbure barashavuye niki, akajambo wobwira abo ndetse n'undi mwigeme wari wese yoba yaritinye kwiyandikisha? Chambere sino gute, je ne vais pas leur blâmer no kivuga, kubera ko sibo benshi ntibizeye, kandi ico cambere gusa ijewe co ntera ivyatsi nico nagize la fois passée, n'abarundi bagiye barabaca intege batanga ama message mabi babuza abigeme kwiyandikisha. Byukuri byarankozeko, kuko yamara ntitwoguma dukorera kuri kahise. Nimba kahise yaba Burundi bwakorera kuri kahise, ubu ntituba tugeze ntituhinduye les mentalités. Rero nifuza ko abantu twohindura ingendo tugafatana mu mugongo, tukavuga nti reka tugerageze ibi kugira ngo duhindure kahise, kuko kubwanirwa n'akahise hanyuma tugategura kazoza. Rero abigeme sino bablama kuko sibo, ariko nkaca nshimira biyandikishije kuko bazi ico bariko bararondera, kandi bafatiye exemple kuwa kera kuwahoze. Ariko kandi rero ndababwira ntibihereye aha, abo bandi batandatu, abo bandi plutôt 12 bazoboneka, abazoshika muri finale plutôt muzobona baze bashigikirwe biboneka, hazoba amavote,
kandi baze basabikanye ubutumwa bwabo aho buzoca hose yaba ku mapage aho rero noca tubona ko iyi message yabashikiriye kugira ngo iyi Miss Queen Ngoma ihindure isura dufashanye kandi twese hamwe birashoboka. Nuko tugushimire cyane nikijo kumbure bwumvise idonido ngene biriko biragenda twizere ko muzoza maratuha ku mwanya amakuru ngene biriko biragenda neza cyane turi ngaha ku bwanyu kandi turi ngaha kugira ngo tubereke uko ibintu biriko birafata indi sura. Nuko reka ronda gushimire wewe wariko urakurikirana GTV ndakubwira yuko utaronsa akaje ko kwiyandikisha ukabura umwinge mu kwije bisabwa ntucike intege imbere ni heza kandi biracabandanya twizere ko Miss Queen Ngoma izogenda neza. Reka ndabashimire cyane ndababwira ati DJ Wizi ndababwira ati ciao ciao ubandanye ugira subscribe kuri channel hanyuma ubandanye kurikirana ingene biriko biragenda.